mu bijanye n'ubutunzi turaye muri iyo myaka 5 byasubiye inyuma, kandi tuvyemange na leta ivyemange. Turavye iduga ry'ibiciro inflation ingene ryagenze, ryavuye ku 8% bija ku 40%. Ivyo ni ibintu bica biteye ubwoba mu gihugu cyane cyose. Ibijanye n'amafaranga y'agaciro cyo bitaze bidoshanye, twari dufise ukwezi n'igice imbere kunarenga rimwe rimwe kwinjiza ibintu mu gihugu, ubu tuba dufise indwi zibiri agacira y'igitoro nyene vyaciye bibura. Nyamadeni yari 40% y'umwimbu mu gihugu, ubu ni hafi 60%. Tugashuraba ingene igihengeri muri y'amafaranga leta ikoresha cagumye ciyongera. Ibijanye n'amashirahamwe ama entreprise byose biri mu ngwano z'ubutunzi zidasanzwe, mu n'imitahe va makungu kirigabanuka. Ibintu rero byokorwa vyihuta byofatirwa ku nkingi zitanu. Ibi bintu by'amafaranga leta ikoresha masse monetaire guma vyiyongera bigahagarara, ibi bintu by'amatodo shanje bigasubirwamo. Inkingi ya kabiri nijanye n'ingene gufashanya n'abafasha. Iyo nkingi itavyukiwe ngo Burundi buronke ababwizera ntibikunda. Igira gatatu ni environnement des affaires, kugira imitahe ishobore kwinjira mu gihugu. Iyi nkingi ya kane ni ibirero vya governance, kugwanya ibiturire na assainissement politique. Rero ibirero vya politique vyuko uwo mengo tukuma dusubira muri fragilité politique, ibintu bijogajoga, amatora agenda nabi, ivyo bica biza kuremera cyane mu vy'ubutunzi